Good News Films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wabubikiche Usimabukuwa icho wabubikiche Iubikichi neza Uiguhane nyungu Nabi uiguhane nyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka Twahuye n'abantu batuma ubuzima bwanje bugigura nk'indimu ariko wewe wanzaniye akanovera mu buzima bwanje nka pome. Diva, reka kunyibutsa ingene ntarakumenya ubuzima bwanje bwari bumeze nk'indya z'ibivube ariko kubigihuziye mu buzima bwanje ubuzima bwararyoshe bumera nk'indya zirungishijwe akunyu keza. Gusa intambamye n'imwe. Nta ntambamye n'imwe ihari. Hari ikintu utazi. Guess what? Burya je sindi umukobwa wa Diodone. Barantoye barandera. Gusa nyene ndabo nk'abavyeyi kuko nibo bandeze. Rero kuri jewe nta ntambamye n'imwe igihari. Wow! Victory! Victory success! Now, King Sabas and Diva are going to get married. Diva.
uniongoze, bado nakuhitaji, uniongoze. Yesu kiongozi mwema, moyo wangu nakuhitaji, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Yesu ujumba hafi, Yesu ujumba hafi, ntusige nyene mwami, Yesu ujumba hafi. Uhoraho mwami Imana, uri Imana ikomeye kandi uri Imana nziza, uri Imana idaharirizwa, uri Imana atano kubaza ngo ni kuki, kuko ibyo ukora byose uguma witwa Imana mwami. Ariko iconzi uri umuvyeyi, iconzi uri se w'imfuvyi, iconzi uri umugabo w'abapfakazi, iconzi uburanira impahazwa, iconzi urenganura abarenganwa, iconzi uri umuvyeyi mwami. Ibihe ndimwo ndazi ko atawundi muntu numwe yonyumva, ndazi ko atawundi muntu numwe yontahura, ndazi ko atawundi muntu numwe yo kwiyumvisha agahinda, umubabaro, intimba mfise mu mutima uretse wewe wenyene. Ntawe noganyira, ntawe nosobanurira ngo abashe kunyumva, antahure, amenye agahinda ngendana. Ariko wewe, ariko wewe, ariko wewe, wewe kukuri Imana, kukuri umuremyi, wontahure, uranzi, uransobanukiwe. Ndakwinginze gira ico ukoze, kubw'umutima wanje ugwaye, gira ico ukoze. Kristo muganga mwiza, umvura intimba, umvura agahinda, umvura ibikomere. Kristo gira ico ukoze mwami, ntusige jenyene, ndagukeneye mu kubaho kwanje, mu buzima bwanje bwa buri munsi, mu gahinda, mu mubabaro, mu munezero, muri byose ndagushaka, ndagukeneye, ndakwifuza mu bihe nk'ibi. Ngwino mwami, ngwino, ngwino, ngwino ngumbire, ngwino, ngwino ufata ukuboko ushigikira uzoba ukoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushima kuri umugiraneza, kandi iyo dusengura twumva ugira ico ukoze uzoba ukoze. Kristo ndazi yuko unsengera kandi mwe unihira iminiho myinshi. Ndazi kuri umugiraneza, ndazi kuri umutabazi. Izina rya Yesu. Bavuga ngo ikidahura n'imisozi, ukuri nabibonye. Hanyuma umwe ni wavuze ngo ubuzima buguha ico wabubikije, kuko iyo ubikije neza buguhana inyungu, niyo ubikije nabi buguhana inyungu. Abarundi baramaze ngo ikidahura n'imisozi, nije ndabizi. Nagize amahirwe adasanzwe yo kurima umurima w'ineza kuri wewe, mu nyuma nza gusarura ivyamwa byinshi cyane by'ineza. Ndagushimira kuko baramaze ngo
inshuti y'ukuri cyangwa umugenzi w'ukuri umubonera mu magorwa yanje waraserutse wambaye hafi nta byinshi novuga uretse kugusabira umugisha no kuri merci beaucoup kandi Imana iguhezagire cyane. King Sabas sinje nari nkwiriye gushimirwa ahubwo nije nari nkwiye gushimira kuko nakigenda nari nkeneye gufasha warahabaye wafashije utitayeho ndinde utanze ukora icyo umutima wawe ushaka gukora kuvyo kuri ikintu wanyubatsemo kandi gikomeye cyane gose gusa sinigeze niyumvisha yuko abantu nka bamwe byo bagihari ku isi so warakoze cyane gose urakoze gushima gusa ntabwo ari cyo cyanzanye hari ikintu nanje tuvugane siko mutera kwanza kuvugana ahubwo ari ikintu nagomba ndagusaba nayishaka umunsi umwe tuzo kwicarana dusangire kandi tuzo kwicarana muhira ndazi ko yumvira ibintu byinshi gusa nayishaka uwo munsi kandi uwo munsi uzaba umunsi expression kuri wowe umunsi wa anniversaire yawe umva ntumbaza aho nabikuye kuko Olivier yarabimbwiye kandi yambwiye ko vuba hagomba hagere no kurinda gusabye sha byari byo ariko ikisaba no kuri kwimana no gusa vuga ego come on okay wow nivyo ntegeze kumva murakoze gusa je mengani ko guma twicaye ngaha ntako tugenda gutembera kuri beach gato c'est bon ni densite okay merci ariko nyine uko naje ndibaza bizoca byo binyorohera kugira ngo ndakumira burya Sabasi n'umuntu yahuye n'ibikomere n'umuntu yahuye n'ibikomere bya kahise bivuye ku bintu ndagura kumbure ngo mpeze hanyuma arakomereka asubira arakomereka n'umuntu asa n'umuntu atagira umuryango si Jose kubivuga muri ubwo buryo n'umuntu yahebwe akiri muto rero John nibaza ko bifatanye nuko afise agatima kuri wewe jewe je me suis dit ko wewe you are the right person kugira ngo vyukuri ubwo bucuti bukiritive hanyuma ube uwo mufasha kuvura ivyo bikomere vyo muri kahise s'il vous plaît tati tati nuko rero merci sana uzogikorere ko kandi baza ko bizotanga umusaruro singomba kubona ujya mugenzi wanje wabaye ndabibona birantomatiza sha hewe reka ndakureke rero je nigire tuzosubira zombire okay wakoze cyane ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ivyo vyose n'ingaruka 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 King Sabas urabizi ko kwigunga atari byiza
ndabizi Chris, ariko ubuzima hari igihe tutabubamwo nk'uko tubishaka, ariko tukabubamwo nk'uko Imana yabutegetse. Ndazi yuko ari banga rikwiye gutahura. Mugenzi, ubuzima n'amayobera. Saba, ndagusabe basi ikintu kimwe. No kurinda gusavye ntuzosubire kumpamagara mugenzi. Kuko jewe mbona ubucuti dufitaniye buruta ubugenzi. Nayishaka ko wozura mpamagara petit frère. Byari ibyo. Biroroshe. Petit frère, basiryoherwa. Okay. Gusa ndabona ari ikintu kimwe kurirengagiza. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane. Uyu munsi ni umunsi special kuri wewe. Wowe nyine urabizi. Chris, kuko navyemeye ndabikora. Ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe. Ibintu vy'amaniversaire je ntavyo nzi, ntavyo menyereye kuko ntavyo nigeze mbona. Erega abana baserebra amaniversaire ni babandi bagize amahigwe yo kuronka abavyeyi babitaho bakabafasha bakabashigikira muri vyose. Ariko jewe niba butabizi, jewe nakuriye mu buzima bw'umururazi, ubuzima bubi, ubuzima bubishe no kuvuga. Ivyo bintu vy'amaniversaire bizoba ari bishasha kuri jewe, ni nko kwiga. Ndakubwira ikintu kimwe Chris, mwebwe mwagize amahirwe yo kuronka abavyeyi, muzore mufata akanya mushima Imana. Muratandukanye na twebwe tutazi niba twavutse ariko reka ibitu vyirengagize ko nabikwemereye nkuko nabikubwiye. Reka twitegure hama tugende. King, igihe cy'umubaro cyawe cyararenganye. Ahubwo iki ni igihe cyo kugura pages y'umunezero. Ivyabaye vyirengagize. No kuri ndabigusabye. Wirekure.
biteye ibi amakuru none amaso ntabwo y'abantu bose ishira kwirori hanyuma uze sha kubera abandi bana barakeneye kubafasha urabona uru rubanza n'ukuri narababwiye ko mutegeza gufashanya kandi nk'ubu wari kuba wamaze kuza kera ngo iki kubera amaso ntushaka kuza ive umviriza ndakubwire narakwihanganiye ibintu byose twagiye turabanamo urazi kuri umwana wanje kandi ndagukunda kandi ndakubaha ntakenera ko wogira n'ingorane urabizi mugaje ugira undeke ku munsi w'umunezero wanje ive ambara amarori amafime ushire ko hama ndakubone ivyo uri kurambwira nta na kimwe numva je ndagukeneye hano vyihuta oya sha mu minota nka mikeya cane tuzoba duhejeje je nawe sinsubira no kukuvugisha Sora Senge nibiki habaye iki? What happened to you? Senge please, niwemere ikintu na kimwe kigukura muri mood. Ibuka ko ari umunsi w'umunezero wawe. N'umunsi twasengeye igihe kirekire. N'umunsi twakomeje kurindira. Senge ntiwemere ikintu na kimwe kigutwara umunezero uyu munsi. Wazanye agato? Nje navuye hariya kwa kijaja nayiza. Hariya ntibarahetse. Hariho utuntu atari bwaheze gutunganya nako ndamufasha. What? Constance gushikisa ntaraheza? Namuhaye n'abamufasha. Cyane umumpamagarire. Urazi nyine ankura mwi ariko ibintu biri muri runo rugo gamana jewe gayemwe abantu bose baza muri runo rugo umengo baza umengo banyoye umutumwe Costa jewe kabebe mwenge reka wewe haraho uheba uka bwumva umengo ndarengewe sinzi ivyo ari byo narikwegeye muri runo rugo Costa uzi neza igikorwa dufise no munsi wamaze kwikubitamwo amaduruwa y'amakanzu mbega umwanya wo kuja guhindura gwagwire ngurukuremwo ishinge wawuronse ryari ndakubajije wawuronse ryari ku buryo ubuye abashitsi ubunyene uzibona abashitsi tubahiki ngira ikintu tubahereza urazi ngene umengo abantu bongaha bose abijiye muri runo rugo bose umengo baza ari nomero imwe umengo muca kumva z'abasazi ibintu uri kurangira uno munsi ndakubarira ntuzi ko ukunda kuvuga amajambo arenze uyu munsi ukagira esheke nkabona abashitsi baraje ivyo ntegerezwa kuronka naguhaye utegura bidakwiye bitameze nkuko nabisavye uno munsi urambona ivyo buvyeyi birahindukira urambona uwo ndiwe ndakubwiye ko mbona uwo ndiwe jewe wanyumvise urambona uwo ndiwe uno munsi uramvye azobona ntumbona aho wewe uraramvye niko wibwira ariko mabuja kubera ko uguma wiyonona mu mutwe je sinzi ingorane y'abantu uguma muvuga amajambo menshi bituma mwononekara mu mutwe mabuja je nakubwiye ndi kuri ndri nimba utanzi je wisi yose iranzi je uko ndi kuri ndri n'ibintu byose bigenda kuri ndri je ibikorwa byose nagize ni fye nkuru mwisahimwe akazi kawe kose mbafye tuye kandi usanzwe ubizi woshika mu gikoni inyama nteguye mwana wa mama nta muntu azigana ngo azisubiremo umuceri nawe akamoto gahamagara abantu nta muhuka n'ubozo n'amayi bobo kwibarabara baje kudodora babaza tubaha icyo baje nawe uri muri rusha wiri kuravuga amajambo menshi
ikindi naco erega ndakubaha mabuja kandi je amahera mpimbwa nayo gukoresha narikokoye kandi ikindi naco warinze mbwira ko ugombe wakire umwami wawe King Sabase yari kuza nambaye imini canke nanje sinse neza ntegerezwa kuvogereza nk'ugombe nyene yakire umushitsi witeka w'umwami mbe ndakubaze aho uvuga ngo wisokoje ngo wambaye ngo wasubiriye wewe burya urakenewe no kuja habona yakubwiye ko akeneye kukuraba wewe mubaza kwicara habona urimo hakagira ikintu na kimwe cononekara sinkeneye kuja muri irya myotsi ivyo nakubwiye vyose urazi ko bikwiye ntaco wansavye wacereje siko uwo naguhaye mufashanye ndazi neza ko nawe ari umuspecialist igikurikira sanga ibintu byose bisanzaye urambona ikindi naco mbega burya ndaguhemba ngahe nenu yatsi yandi nyene sawa urayibuka ugwembe nagorugurwa ngahe ushaka ugwembe maboje zimwe z'amasake zarabuze mugabo tatratra zozo ziriho ngo ni desi tatra gogo ni desi Consta ngomba ndakwereke ubunini n'imyiteguro yanduhije y'urubanza rw'uno munsi aho ntashaka ko hari n'akantu hamwe nobona n'isazi iguruka mu gikoni aho tuzoba twashize ivyo kurya shaka kukubwira ukuntu urubanza ruteguye ntihagire ikintu na kimwe cokononekara ku neza yawe hanyuma ngomba ndakubitsa ibanga ntuvuze ngo rugugwa desa yego akira ngaya amajana 2 niyo rugugwa wabonye ni noti 2 zijana ziriko umwami gwa gasore akira nakwiki mabo genda urugure urubike aha data ninabona hari kitagenze neza uzoca urutora wimweshe ahubwo wimwe cyasora nuko kwimana jiwe singe nkahonda kubesha aha kazi kanye ngo menda gasiture kuko ntibasuzugurana abantu aho ngaha muri runo rugo rwanyu bikuri nyoko senge nimbari nyoko senge wawe aransuzuguye arangaye akagahingira kamwe ntazi je ngo sinoja mu bantu ngo sinorabwa ngo n'uwo mwami wiwe mbe iryo bvegenya ry'umukecuru ubu ntagiye kubona uwo mwami ashaje yaramaze kumera imishatsi 2 karakiritera akarisama gifise ibere rishinze ntiyemeye agakunkumura umwana agatera aho gasoze akibagira ko nadugwa ko n'ubunyegera mugaje arimo nambira ko nturabwa n'abantu so hari cyatazi mbe nk'ubu yo hura n'umwako akasanga umunsi umwe twicaranye mu ndege naje mfashe urugendo erega sora je naragiye mu Rwanda marayo y'ukwezi navuye nabaye umuvakasi nawe acaba afite naci arekereza inkonda ngaho ambwira ngo nja kugura ugwembe je nimoshe jewe umukobwa ageze umugabo je ndi mubisora akazi kikiyaya nuko aha ndi mwiza je nkunda kugira abavyeyi nanje bujombo nanje bamperekeje n'imiduga mu ngasora ngo nje nimoshe nuko arangaye zora ngo twaciye kumva yabasanze nanje uzonsengerana nk'umugabo mwiza kandi je ndamufise noneho n'umuvakasi cha wibaza ivete wewe hazira arankura mu miyoko cambe wewe wari hehe yagoye amaso shavye ngaye wanyu birababaje handi nawe biratwengeje yagoye amaso amwe yimbwa yarampangaye n'abanyina nkora mu mavuta ntazi ko je ndi umukozi w'Imana yaransuzuguye aranduga kurazi Ivete nanye ngene nsuzugura je ndatangazwa na Ivete rero abona ko ari gitangaza wewe Imana yamuhaye ko itwa nabandi shasora je naje Imana ndazizoma cyane
ego ndabashimiye cyane kuri ibyo byose mwakoze ku kigoro mwagize kugira ngo dushobore dutegura na runo rubanza ego mushinga ntahe redefusi niwe agira aduserukire mu kuvuga amajambo niwe aza guhana n'abashitsi mukobwa wanje ndabona mwazanye igato nziza mbega none wayikoresheje basha nta handi atari kuwitwa kijaja muri ville yego oya okay ni vyiza cyane hanyuma gahori abashitsi none bagize hehe ko twaje kwitegura baza ryari uje doje kuvugana abo bambwiye ko bari ngaho hafi ni mu nyarutse tubakira asa n'abashitsi baraho byakweri yego mwavyumvise tunyarutse kugira ntibaducishe mu ijisho kugira ibintu tubitegure neza basange hameze neza cyane yego mugire ningoga Films, Good News Films, Double Favor without limits.